Isirayeli mwami w'abami turagushimiye urukundo rwawe n'imbabazi turagushimiye imigabo n'imigambi myiza udufitiye turagushimiye kudahengesha kutwitaho ndetse no kutwitwararika turagushimiye ko wongeye kutwemerera kuza hano imbere y'ubwoko bwawe kuvuga ijambo ryawe mana twe nta kintu na kimwe dushoboye ntacyo turico imbere yawe ariko n'ubuntu bw'imbabazi tugiriwe no birehebwe icubahiro Nadatabuje turakwingenze ntabaye tutugaragara ko ugaragara muri twe ari wivugira Yesu Kristo na cyane imbabazi tugaragare zitwikira impande zose usenye imigabo n'imigambi yose y'umwiza ku bugingo bwacu ariko umwami Imana uganiriza abera bawe uganiriza abantu bawe Yesu Kristo ubahe Imana ibyo bakuriye kugira ngo bumve kandi ubahe no gutahura kuko umwami Imana ubwabo ntibakwishoboza tudashobojwe nawe unenya ko turakwingenze utangura natwe ngo usozerane natwe uzobukoze mwami Imana urakoze Yesu Kristo kumvise gusenga kwacu mu izina ryawe gereza mu wacu amen twongera kubaramutsa mwiza ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi twongera tubakaza tugiye gusangira ijambo ry'Imana Imana yasize ku mutima wanje reka turisangire Yesu Kristo abahezagire tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi turasoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ijambo 25 turahera ku murongo wa mbere turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri mu nyuma tuza gusimba dusome uwa kane n'uwa gatanu turasoma mu izina rya Yesu Kristo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa ariko wama ushimangiye gushitsa ibihe bidashira kuri kabiri kuko imisozi ikikije Yerusalemu niko uhoraho akikije abantu biwe uhereye none ugashitsa ibihe byose amen hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa ariko wama ushimangiye gushitsa ibihe bidashira nkuko imisozi ikikije Yerusalemu niko uhoraho akikije abantu biwe uhereye none ugashitsa ibihe byose Yesu Kristo nahabwe icubahiro hano ijambo ry'Imana riratwibukije neza ko umuntu wese yizigiye uhoraho ameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa ariko ngo wamushimangiye gushitsa ibihe bidashira rero ijambo ryo kwatubwiriza yuko dukwiye kwizigira uhoraho umuntu wese yizigiye uhoraho nta kintu na kimwe cyoza kimunyiganyiza ibinyiganyiza umuntu ntibibura hari byinshi biza biguca intege hari byinshi biza bigomba gusubiza inyuma hari byinshi bigomba kubwira ngo nubwo wafashe iyo nzira ntuzoyishobora ngo nubwo wafashe iyo nzira uzoyishobora ibikugwanya bikaba byinshi intambara zigasuriranya ariko bihagwa guca intege ariko ijambo ry'Imana umunsi rirakubwiye ngo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni utigera unyiganyizwa ngo wamushimangiye ibihe bidashira rero mwanya data uyu munsi ubona hari ibigusuriranije imbere ubona hari ikurakurana hari ingwara hari ubukene hari ibibazo hari gusuzugwa hari ibindi byinshi ni byinshi abantu bahura navyo ariko ndakubwiye yuko ijambo ry'Imana tubwiye ngo abizigiye uhoraho ndaguhamagara ngo kwizigire uhoraho kuko uhoraho ni umwizigira ntuzoteterwa turazi neza nubwo abantu muri iyi si umuntu ashobora kuba ari umuntu akomeye akagira abantu amurarira ashobora gusinzira avuga ati nubwo haba hari intambara nubwo bari bimeze bito naho hari bimeze bite kuko tuzi yuko azi yuko amushigikiye hari abamuraririye hariho security ikomeye iri nyuma yiwe abasha gusinzira avuga ati ndafite abasirikare banje bandarira ndafite security yandarira akaryama yumva atakimukomanga yumva avuga ati agasinzira avuga ati mfite abandarira ari inyuma niyo mpamvu natwe tugwiye nimba umwana w'umuntu ashaka kwizera undi mwana w'umuntu mugenzi we uzi ko ashaka kumugambanira kandi azi yuko ushaka kumwica ava muri barya nyene barya bamugendanira barya bazi ukuntu aryama barya bazi buri kintu cyose kuri we ariko kasinzira mbega natwe twe dufite Imana yo mwijuru ariyo yatuturemye ari ikuzu uyu munsi ari iziryama ryawe ikamenya ivyuka ryawe twabuzwa niki kwizigira iyo Mana rero uyu munsi ndaguhamagarira yuko ukwiye kwizigira Imana kuko nta handi ubuhungiro buri nta handi amahoro ari rero n'Imana agira ubuntu akagirirwa ubuntu
tukamenya iyo mana, tukamenya Imana ishobora byose y'inyembaraga, ariyo yakuremye umunsi, ariyo yakugize uko munsi uri. Ndumva ntiwokekeranya kwizigira Imana, ndumva atakintu na kimwe cyoza kikujugumitse. Rero mwena turi mu rugendo ruja mu ijuru, nubona aho wabona ibisubira naho wabona ibigize gute, hamagara Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Ntugasubira inyuma, ntugacike intege, ntukumve yuko uri kurajugumira kubwo ibibazo kuhura navyo, kubwo intambara kuhura navyo, kuko tuzi ko turi muri no rugendo niho buri intambara. Rero ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo ntitukajugumire, ariko twame twizigiye Uwiteka Imana. Hano kuko bavuga ngo nkuko imisozi ikikije Yerusalemu niko rakikije abantu biwe, uhereye none ugashitse ibihe byose. Amen. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Hari ijambo ry'Imana ryongerera tubwira ngo nkuko akikije imisozi, nkuko imisozi ikikije Yerusalemu niko rakikije abantu biwe, uhereye none gushitsa ibihe byose. Amen. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Ariko nimba dufite umuntu adukikije, akikiza biwe ijoro n'igitondo, umuta ku musogonde, isaha, ndetse umwaka, ukwezi, burindwi hose aguma agukikije, akikiza abantu biwe, twagira ubwoba gute? Rero maze umunsi ndaguhamagarira ngo nimba wizeye Imana by'ukuri, nimba uzi ko muhagararanye neza, ntugire ubwoba. Nimba muhagararanye n'Imana neza, ukabuze ko ataje uri kurega mu mutima wawe, ijambo ry'Imana riko ratumesha rero kutubwira ngo hagarara neza, kuko Uhoraho akikije nkuko imisozi ya Yerusalemu, nkuko imisozi ikikije Yerusalemu, nkuko imisozi ikikije Yerusalemu, ngo niko Uhoraho akikije abantu biwe, ngo uhereye none ugashitsa n'ibihe bidashira. Ariko nimba dufite iryo sezerano dusezeraniye, kuko twagira ubwoba, kuko twokumva tujugumira, kuko twokumva umenga turananijwe, umenga hari biracika. Oya, nubwo wakubona bikomeye, nubwo wabona bisuriranya hirya no hino, nubwo wabona umengo biranse, ariko hagarara uvuga uti uko biri kose, uko imisozi Yerusalemu ikikije Yerusalemu, ati niko Uhoraho akikije abantu biwe. Ati je ndazi yuko rero Uhoraho ankikije n'ibyacu, ankikije n'abanje, nta mpamvu yo kugira ubwoba. Nimba ufite abagwayi, nimba ufite abari bufite ibibazo, ariko ndakubwiye ngo ijambo ry'Imana ratubwiye ngo dukwiye kugira kumenya ko twizigiye Uhoraho Imana yacu, tukamenya ko atakintu kimwe gishaka kutujugumiza, gishaka kudusubiza inyuma, cyangwa kuduca intege. Ariko biri kose tukamenya tuti Uhoraho akikije abantu biwe guhera uyu munsi no gushitsa ibihe bidashira. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Rero mwene data, ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ntitukajugumire, ntitukumve yuko umengo biracitse, naho wabona intambara isuriranje, naho ubona hariya bikwiga, ariko menya yuko dufise Uwiteka Imana adukikije hirya no hino, yaba mwijoro, yaba ku murango, yaba uri ku kazi, yaba uri kuragendagenda, yaba wicaye, yaba uryamye, yaba ugenda, Uwiteka akikije abiwe. Ahubwo gusa wumva ufite ikibazo nimba hari ico mupfa naho sikindi, nuko wumva ufise ikikurega mu mutima wawe. Ni wumva atari kurega mu mutima wawe, wumve ko uri safe. Yesu nahabwe icubahiro. Reka tuje ku murongo wa 4 naho twumve, wa 4 wa 5 twumve ico havuga. Ngo Uhoraho agirira neza abanyenda nziza, bona batunganye mu mitima. Haleluya. Yesu nahabwe icubahiro. Ijambo bwa mbere ratubwiye ngo ntitukajugumire, ngo naho twabona ibikomeye, naho twabona ibimenga birakanganye, ariko ngo Uhoraho aradukikuje impande zose, ngo guhera none gushika n'igihe cyose. Yesu nahabwe icubahiro. Rero hano kuri kare haravuga ngo Uhoraho agirira neza abanyenda nziza, bona batunganye mu mitima. Yesu nahabwe icubahiro. Hano ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Uhoraho agirira neza abanyenda nziza, bona batunganye mu mitima. Rero mwene data, hano kuri kare haratubwiye ngo Uhoraho. Rero hano hatweretse abo Uhoraho agirira neza. Uhoraho ngo agirira neza abantu
b'abanyenda nziza, abantu b'abanyenda nziza, abantu bagira urukundo, abantu bagira amahoro, bahagiranira amahoro n'abandi, bahagiranira ubumwe n'abandi, abantu batagira inzigo, abantu batagira ishari bagenzi babo, abantu batabona bagenzi babo banezerewe nabo ngo bumve ngo babaye ahubwo banezeranwa n'abanezerewe, bakabarana n'ababaye. Ukabona mwene se afite ikibazo ukabona ko ugifite, ukabona umerewe nawe ukabona yuko ari wewe. Abo n'ibimana igirira neza. Abo no munsi ubona yuko wabona mwene so araye ubuso ukavuga utoya sinarya nawe mbona ashonje, ukabona yuko mwene so amerewe nawe ukumva ko ugifite. Abo nibo Imana igirira neza. Ngo kandi n'abagize n'abatunganye mu mitima, abatunganye mu mitima batagira ijwi barega ikibi, batagira icaha, batagira ikintu na kimwe cyotuma gituma abakure y'Imana, Imana itamwishimira. Abo rero ni Imana ihezagira. Rero mwene data, menya yuko izigira uhoraho muri ivyo bikugoye, izigira uhoraho, umenya yuko uhoraho akikije abantu biwe, hanyuma ngo ahezagira. Ewe umuhezagiro uragushikako, ivyiza biragushikako, ariko ijambo ryo yatubwiye ngo abanyenda nziza, abanyenda nziza ndetse n'abatunganya imitima yabo. Rero ukaba wumva utarahezagirwa, ukaba wumva hari kibazo, banza usuzura umutima wawe, kuko hari benshi bashaka kwiyugarira imigisha yabo, abandi bakiyugarira imigisha yabo, abandi bakugara imihezagiro yabo. Imana ntibahezagire bivanye nuko badahagaze neza, badahagaze neza bigatuma badahezagirwa. Rero uyu munsi ijambo ry'Imana yakubwiye ngo uhoraho ahezagira abanyenda nziza, agahezagira n'abatunganye mu mitima. Umva abanyenda nziza n'abatunganye mu mitima nico kimwe. Rero bisaba yuko uba munyenda nziza, ntusharike mwene so, ntujyagure mwene so, ntubuza amahoro mwene so, ahubwo wumve ushigikira abandi. Uwo niwe Imana igiye guhezagira, ihezagira. Rero mwenda turi kumva buno butumwa, uri kumva ijambo ry'Imana, uca ugenda usuzume, wanze usuzume hajya haruguru wumve yuko muri wowe wizigiye uhoraho, wizigiye Imana. Ngo abizigiye uhoraho ngo bameze nk'umusozi. Were niba wizigiye uhoraho, menya ko atabundi buhungiro. Ntubone ngo mwene so, ntubone ngo hari umuntu ngo ufite ngo muri famiye ngo umuntu akomeye, umuntu agize ndi kujya muri yatubwira ngo wizigiye umwana w'umuntu ngo avumwe. Kwizigira umwana w'umuntu wamwizigiriye umunsi aje akazoguhinduka. Rero nta mpamvu yuko wakwizigira umwana w'umuntu, ariko ijambo ryatubwira ngo twizigire uhoraho. Ngo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni utigera udashobora ngo kunyiganyizwa. Rero iyo wizigiye umwana w'umuntu aguhemukiye urajugumira. Nimba yagusezana ikintu ntayigukorere urajugumira. Nimba wari umwizigiye ko ikintu kinaka akaguhinduka uyu munsi uravuga uti ubu ni wawe narinzi bimeze gute. Rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwiye ngo ntukizigire umwana w'umuntu, ntukizigire umwana w'umuntu, ahubwo wizigire uhoraho, kuko hora n'umwizigira uzomoramwo byinshi. Rero kandi ntazigera guhemukira, ntazigera guhemukira ngo gwara umutima, ngo wumve umutima wanse uvuga uti uni wahunda nkozi, ariko umuntu we yaguhemukira ukajugumira nawe ukavuga uti ibi nibiki, ntabwo nashaka kwiyumvira ko ujya muntu yankora ibintu nk'ibi. Niyo mpamvu rero dukwiye kwizigira uhoraho wenyine ko niwadahemuka. Hano rero kuwa gatatu navuga ngo ariko abizigimagiriza mu nzira zabo zigoramye uhoraho azobashorerana n'inkozi z'ibibi, amahoro abe mu Bisirayeli. Hano rero ijambo ryatubwiye ngo ariko abizimagiriza mu nzira zabo ngo zigoramye. Aha naho ijambo ryatubwiye ngo abizimagiriza n'abantu bizimagiza, bakabona ivyiza ntibabikore kandi bazi kubikora, ariko ikindi wababwira uti yewe ibi kintu kimeze uko, waguma yemeza ko ivyi wari byo vyiza, akemeza ko ibintu wari kwarakora kandi abona akora amafuti, kandi abona ivyo bintu bikorera mushika ntacyo bikora bamukorera. Rero akaguma abona ko ivyi wari byo bizima, ntabone yuko ivyo umuntu yamubwiye bitosha ko ari vyiza, ndetse bigatuma ngo uri kwamusuzugura ukwagira, kandi mwico gihe ariko bituma ava mu bwiza bw'Imana, bigatuma abakure y'Imana. Rero ijambo umuntu ashaka kuza kambwiye ati yewe ibintu vyifashe uko ntabwo vyifashe neza, rabuhindure hano, rabugenda uku, rabigenda uku, ahubwo je nkamwereka yuko ivyo ariko arambwira atari ukuri, ahubwo nkamusuzugura, nkamwereka yuko ivyo we yari kumbwira
ivyo ambwiye wewe ahubwo yihenze, ariko hari umuntu hari ivyo atazi. Kenshi na cane hari abantu benshi nk'umuntu Imana ishaka gutumako ikamugutumako ukagenda ukamubwira, noneho wagenda ukamubwira akakubwira atoyaye jewe nakijijwe iki gihe nkoze igikorwa c'Imana imyaka ingana nk'iyi, ati kandi ndongoye ishengero igihe kingana nk'uku, canke ndongoye umuririmbyi igihe kingana uku, ndumusenzi igihe kingana uku, rero je ndazi ukuntu mbana neza n'Imana, Imana ndazi ukuntu tubana, ahubwo wewe wavangiwe canke wewe vyakunaniye, ahubwo raba ugende. Ubu rero akizimagiriza mu nzira, uko niko kwizimagiriza mu nzira z'ibibi, kwizimagiriza mu mafuti, kwizimagiriza mu makosa. Rero muri ico gihe ngo bazoshorerana n'inkozi z'ibibi. Rero mwene data, ntube mu bazoshorerana n'inkozi z'ibibi, ntube mu bantu bazogenda bazoshorana mu nkozi z'ibibi kubwo kwihagararako, kubwo kwishigikira mu mafuti, kubwo kutagomba gusuzugurwa, kubwo kutagomba kumenga kubona yuko hari kosa wabonekwako kandi uyafite. Rero ahubwo vyiza nuko wakumva ijambo ry'Imana uyu munsi, nuko wakumva ugushikira Imana yagutumyeko, ugaca bugufu kumviriza, ubundi ukihana. Numara kwihana ugahagarara neza. Rero ijambo ry'Imana tubwiye ngo ariko abizimagiriza ngo babizimagiriza mu nzira zabo zigoramye, ngo uhoraho azobashorerana n'inkozi z'ibibi, amahoro abe mu Bisirayeli. Rero hano ijambo ry'Imana riravuze ngo azobashorerana n'inkozi z'ibibi, abo bizimagiriza, abo babwirwa ati yewe ibi ni ivyaha bireke, ati yewe ibi ni ivyaha bihagarike, kora genda neza uko Imana igomba, ariko bagashishikara bakora ibibi, bagashishikara bagendera mu nzira itariyo, ariko bavuga ngo bakorera Imana, ngo bagenda ngo bakorera Imana, bararirimba, barasenga, barakora ibi n'ibi na biriya, bafasha abagwayi, bafasha abagowe, bagize uku nuku, ariko bari kubakorera mu nzira z'ibibi. Abo bose ijambo ry'Imana babwiye ngo bazoshoreranwa n'inkozi z'ibibi, bazoshoreranwa n'abicanyi, bazoshoreranwa n'abantu batigeze bumva n'ijambo ry'Imana, ndetse canke bakaryumva ahubwo bakagihakana. Rero hano ijambo ry'Imana ratubwiye ngo niduhinduke. None mwene data, woba ubona ukiri mu iyo nzira, nuko ukwiye guhinduka ukaza ukumva ijambo ry'Imana. Numara kumva ijambo ry'Imana ugahinduka, rero numara guhinduka ugakizwa neza, ugahagarara, kuko abantu ba kino gihe tugwa gushimwa n'abantu aho gushimwa n'Imana. Ariko mwene data, iki n'igihe cyo kugwa gukorera Imana kari kwishimira, ntuhishimirwe n'abantu, kuko abantu bo ntabwo bagushimira, ariko abantu bazogushimira ariko ukoze ibiroranye n'ivy'Imana itagomba. Rero nimbuzi kuvuga ijambo ry'Imana, nimbuzi kuvuga ukuri, ntabwo abantu bazogushima, ariko umenye yuko utegerezwa gukora ivy'Imana igomba, ukava mu buzimire ugenda uzimiriramwo. Ijambo ry'Imana tubwiye rero ngo duhinduke tuve mu buzima twazimiriyemwo, tuve mu kudadaza imitima, tuve mu kumenga ntitwata ivyubahiro vyacu, ntitwata mu bintu geze tugaguma dukomantaraye ku vyaha, tubinyegeza. Ariko twibuke yuko umunsi umwe abizimagiriza mu vyaha bazoshorerana n'inkozi z'ibibi. Rero mwene data, ukwiye guhinduka, ukwiye kumva ijambo ry'Imana, ukihana bicitwe umunsi, umwanya ukihari. Rero mwene data, ijambo ry'Imana Imana yasize ku mutima, niridugira dusangire, kandi ngo ariko amahoro azoba mu Bisirayeli, amahoro azoba kubumvira Imana. Rero mwene data, turagomba yuko umunsi wa mu bantu bumviye Imana, wa mu bantu bakoreye Imana, wa mu bantu bumvira Uwiteka Imana. Rero ntidusamare ngo duhave dushoreranwa n'inkozi z'ibibi, ariko twame twitunganya uko bukeye ko bwije. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Rero mushishikare mudukurikirana, muzogenda mufashwa, kandi azi ko muzogenda muhungukira byinshi. Hari byinshi Imana iko dutegura kugira ngo dushishikare tubohoka. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Turagushimiye nyakubahwa, turagushimiye ku rukundo rwawe, turagushimiye ibyo ugenda ukora muri twe, turagushimiye ko tuganirije mu ijambo ryawe. Twebwe nta kintu na kimwe twari kwishoboza, ntacyo twari cyo Mwimana, ariko turagushimiye databuja kubw'urukundo rwawe n'imbabazi. Icubahiro ni cyawe iteka. Databuja, shishikara ugenderere abera bawe, ugenderere ubwoko bwawe, kugira ngo bashobore gutahura ijambo ryawe. Kandi data umukunzi mwiza, ubashoboze, kuko tuzi ko Satani adasinzira kubwa
bw'abera. Rero nyakubahwa utugwanire mu ntambara z'uburyo bwose, utegura imitego yose y'umwiza n'abakozi bo mu mpande zose mu izina rya Yesu Kristo. Udushoboze rero kwizigira data, udushoboze kugendera mu nzira zawe, udushoboze gutinya icyaha n'igisa naco kugira ngo tuzobane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze takumvise ijambo ryawe, urakoze databuja ko duhaye ijambo ryawe kandi ukabana natwe. Icubahiro ni icawe, dusenze mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.